Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cyubahiro Vincent Ndayishimiye ahejeje kwakira umushinga ntahe aserukira Uburundi mu rwego nshingwa ntwaro bw'ibanki y'isi yose, uwo nawe akaba ari umushinga ntahe Zarawu Wenderine Kibwe. Baganiriye ibitari bike mu bijanye cane naho imigenderanire y'iyo banki y'isi yose n'u Burundi igeze, akaba nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashimye ko ibanki nkuru y'isi yose ibandanya gufata mu mugongo igihugu c'u Burundi mu migambi itari mike. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaganiriye n'uwo aserukira u Burundi muri iyo banki kubijanye ukuntu u Burundi bwogira ico bwungutse muri iyo migenderanire ni banki y'isi yose. Ibyo bashoboye guhuriza ko byogirira akamaro u Burundi, mbere tubona yuko ari vyoba vyihutirwa. Ni imigambi itari mike ariko hari imigambi itatu ikomeye. Umugambi wa mbere ukaba nk'umugambi wo gufasha ugwaruka mu bijanye no kuronka ico rukora, hakaba kandi n'umugambi nawe nyene atari muto ushobora guteza imbere igihugu cane, umugambi wo guhingura ubutare dusanzwe dufise ngaha mu Burundi. Ubona yuko ngaha mu Burundi ubutare dufise ari bwinshi cane. Baganiriye kandi no kundi mugambi ukomeye banki y'isi yose ishobora gufasha ibarabara ry'indaraye rizova i Tanzania rigenda hariya mu gihugu ca Republika na Demokarasi ya Kongo ariko riciye mu Burundi. Umukuru w'igihugu yashimye ubwo rugendo, aripfuriza ikaze mu gihugu cacu c'u Burundi uwo aserukira u Burundi muri iyo banki. Hanyuma kandi aranamwipfuriza nuko yogira amahigwe, amwipfuriza ibikorwa vyiza mu mabanga n'amabango mashasha agiye gushingwa, kuko ubundi yaje muri ayo mabanga ari asubiriye ubundi